Umuntu TV tubitayeho. Ndabaramukije mwese murushirizaho gukurikirana ibiganiro bica hano ku Umuntu TV. Ndabaha ikaze mu kiganiro Imirindi. Ni ikiganiro kidusobanurira byinshi bitandukanye abizera ubwoko bwatoranijwe aho baba naho bagerewe kuba, ibikorwa byabo n'abaribo nuko babaho. Muri iki kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurabira hamwe aho ijuru riherereye. Mbahaye ikaze mu kiganiro mwateguriwe na Yashia arika abo mukagishikirizwa nanje Rukundo. Wizera ko ijuru tuzojamwo riri mu kirere canke riri kuri ubu butaka nyene? Inyishu turayumva muri iki kiganiro. reka nongere mfata akanya ndabaramutse inshuti namwe bavandimwe. Twari dusanzwe dufise icigwa kijanye n'ivy'ijuru, aho twavuze yuko kizotangwa mu mice itatu. Umuce wa mbere twerekanye ijya mirongo yo mu Bitesalonike, imirongo yo muri Yohana 14 isa nkaho umengo yerekana ko ijuru ribaho, abantu bazorijamwo. Twerekana icyo isobanura mu mwimerere w'ivyanditswe. Twabonye yuko ijuru canke icitwa ijuru atari ic'abana b'abantu kujamwo no kubamwo, kuko bo bagereye ngaha kw'ino si. Rero tunabona yuko n'icitwa ijuru cibereye aha kw'isi nyene, kuko tuzi ko ubuturo bw'umubiri w'ijuru n'isi by'ukuri ari ijuru. Nimba ari ijuru nyene, twabonye ko naryo riherereye ngaha kw'ino si. Imbere yuko dutangura icigwa cacu, akagingo kacu ka kabiri, hari akavideo k'umuvandimwe wo kumuhora bita Anendelize, twikunkumura ibinyoma, yitwa Lex, aho yagerageje kudushakashakira no kwimbura, kuko hari ikibazo kiraje ishinga abantu benshi mu madini y'abizera, mu bakristo, muri katolika n'ahandi, cyuko bazonyakugwa bagatwagwa mu ijuru. Mu madini usanga bavuga ngo ishengero ngo rizonyakugwa rivanga kw'ino si, ngo hanyuma ngo antikristo abone kuza. Rero nk'uko nayari inkuru nibaza ihitanye benshi mu kuvyizera nk'ikinyoma, vyabaye ngombwa ko twimbura ngaha ku rubuga ngo turabe yuko ivyo nyene vyoba ari ukuri canke co bari kinyoma hisunzwe ivyanditswe vyera. Ako kavideo k'umushinga ntahe Lex ko ku rubuga Anendelize karatushingiye ntahe yuko inyigisho yo bise ngo ni nyakugwa, mu Cyongereza ngo rapture, itigeze iboneka mu myizere y'abizera imbere y'ikinjana ca 17. Ni ngo yatangiye kugaragara mu 1800
nk'uko twayabonye mu nyandiko n'abagabo batandukanye bagiye bandika iyo nyandiko ndetse n'abayikwirakwije mu iyo video na Bibiliya zasohowe zishimangira inyigisho kugira ngo bikunde abantu bagiye muri ico kinyoma. Rero uno munsi twagomba tubaze Bibiliya vy'ukuri nimba Bibiliya yemera ico kico gutwarwa mw'ijuru kunyakugwa na conyene canke nimba ari kinyoma nk'ivyo tumenyereye. Nivyo twagiye no munsi twicarire muri aka kanya tuvyimbure tubiserangure tubirabe, hanyuma abashima kuyoborwa n'ijambo tuyoborwa n'ijambo, abashima kuyoborwa n'ikinyoma naho turushize kwizera ikinyoma ubwo nta kundi. Uza wumva mu mashengero bakubwira bati ishengero ntizohera n'ivyago ahubwo igihe kizoshika noneho umwami aze atware ishengero antikristo abone kuza ku isi, noneho atume abantu berekana aho bahagaze, abemera gushiweho ikidodo bavyemere, abo baronka amahoro, abatavyonaho bahuye n'ivyago, kwicwa, inzara n'ibindi. Ngo hazoba ari ibihe bigoye ntibihangaye bihambaye cane, ngo ariko ngo abizera bobo ngo ntibazobona ivyo vyago, bo bazonyakugwa ngo nk'umukanya isase ngo baheze bigire mw'ijuru. Ivyo byose bizoba ngo atariho bari. Amadini menshi yerekana yuko ico gikuba kizoba nk'akabanga kw'isi ata muntu azobitoa canke azobimenya. Mugabo vyose iyo kagera ari iyo nyigisho, ari iyo nkuru, ari n'ivy'akabanga, mu vy'ukuri usomye ukitonda Bibiliya irerekana aho ihagaze kw'ico kintu. Nk'uko biboneka ko iyo nyigisho yatanguye kuza mu matwi no kwizerwa no kwakirwa nk'ivyizerwa mu 1908 no kuduga, ni ukuvuga ngo uno munsi yoba imaze imyaka 220 ibayeho. Si inyigisho yabayeho kera, ariko n'inyigisho yashizweho kubw'umugambi runaka ngo bikunde abana b'ubu bijwe n'isi babashe kuzimizwa no gumizwa mu kinyoma, kuko tuzi neza ko Yobu avuga ngo isi yasuye ukuboko kw'abanyakibi. Esau canke Edomu arazi impera ziwe, arazi ivy'iko atamahoro, arazi ivy'iko atakuraga umugisha, arazi ko ari ukuranduka, arazi ko ari ugukurwa kw'isi. Rero nk'uko ari shetani umugwanizi wabera, igikuba ciwe no kugira ngo azingazingire abana b'uwera mu buzimire no mu kutimenya ngo bikunde ntibaranigwe, kuko mu vyagezwe hari amayira abiri, hari umuhezagiro hakaba n'umuvumo bivanye n'ico abana bamusura vyose bahisemo gukora. Bahisemo iciza bazohabwa imigisha ijanye n'ivyo bahisemwo, bahisemo ikibi bahabwa umuvumo uhise ujanye n'ivyo bahisemo gukora. Inyigisho nkizi nita z'ikinyoma catsimbataye ku ngoma, kigatsimbatazwa n'amadini y'abahakanyi arabitanga ni protestantisme, nk'uko ubuduruduri bwayo buri be na nyina wabo Maraya w'agahebuza Gaturika. Kirahambaye cane kandi abenshi bakiguyemwo vy'ukuri, kuko ari umutego, aribwo buzimire Bibiliya yerekana ivuga yuko abantu bazogiramwo maze bitinde baranduke. Mu gitabo canke mu gwete gwandikiwe Abanyetesalonike gwa kabiri ruragize ngo kuko ibanga ry'umugararizo n'ubu ririko rirakora, mugabo ngo hari uwibuza none gushitsa igihe azokurirwaho, ngo niho wa mugararizo uzohishurwa umwami. Hano bavuze ngo Yesu azokwicisha impwemu ziva mu kanwa kiwe, azomutituza uguseruka kukuza kwiwe n'ubugunge bwose bwo bwabitanya kubahona, kuko batemeye gukunda ivy'ukuri ngo bakizwe. Nico gituma Elohimu ibarungikira ubuzimire bubakoreramwo ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye ukuri
bose bagahimbarirwa ubwabitanya bacigwe kwiteka. Ntako abera batagerageje kutwereka kumenera inda kugwara, batwereka ko ibanga ry'umugararizo, ijambo umugararizo ni izina rivuye mu rivuga kugarariza, kugabagaba, kwanka, kutubaha, kutayoboka. Rero ibanga ry'umugararizo baratubwiye ko no mu gihe cy'aba Paulo ariwe Shawuli byariko yakora gushika n'aya mango. Abantu ngo batemeye gukunda iby'ukuri ngo bakizwe, ngo barungikigwa ubuzimire bakoramwo ngo bizere ibinyoma kugira ngo atize kuri bose bagahimbarirwa ukugabitanya bacigwe kwiteka. Uno munsi wo kwibaza ino systeme antikristo canke uno mugwi uhakana ivy'umubiri w'isi ugarariza uhoraho aho uboneka. Uyu mugwi canke iyi muvuma canke ikikorwa ntuzokirondera mu bayisilamu canke mu babuda canke mu ntuzenya muri Krishna canke mu bindi wibwira vy'amadini vyitwa kari ugusenga, ariko birondererwa mu migwi y'abitwa ko ari abasenzi bo muri mainstream Christianism, aribwo bukristo bw'uno munsi dufise aya masaha. Iyo niyo cano, niyo muyoboro w'intuzenya w'iri banga ry'umugararizo rikora mu bantu, aho abantu bobo bibwira yuko bibereye mu kuri, mugabo kandi barazimiye ubugi akagirire. Ngaha tubwirwa ngo abantu batakunze gukunda ivy'ukuri, wokagonje kubanza kwigukamenya iri jambo ivy'ukuri ngo niki. Ugiye muri Zaburi 119 uza gusanga hakubwira ivy'ukuri ko ari vyagezwe. Ni mvugo abantu badashinye gukunda ivyagezwe by'uhoraho ngo barungikigwa ubuzimire bubakoreramwo ngo kugira ngo bizere ibinyoma impera yavyo baranduke. Turazi abirirwa barakoma induru, Yesu yararamye ku musaraba, ivyagezwe byarakuweho, turi munsi y'ubuntu. Abo bivanye nuko bahawe na Esawu, bivanye nuko bahawe n'umugwanizi ngo ijambo rishike ryavugishijwe ngo cakiyo kagihenda isi yose, bigatuma abantu bagira mu mugararizo. Ibatse nk'iki kintu co guhonyanga isabato y'umenye ijuru n'isi, umuntu akemera umunsi wa mbere w'iminsi nk'umunsi wejeje wo gusenga no guhimbarirwa ko no guhimbariza k'umuremyi, ataho wigeze wandikwa, ataho wigeze uhanurwa, ataho wigeze utangwa nk'icyagezwe. Inyandiko n'ibishingana hari vyemeza ko uwo munsi washinzwe n'idini rya Gatolika ariwe mutwe wa antikristo ngaha kuri ino si. Hanyuma abantu bakawakirana ubweze, ari abakatolika bawushinze, ari n'abitwa ngo n'abahakanyi. Mugabo ndabishima kuko bashikana igikorwa cande, igikorwa ca nyina wabo maraya, ngo bitinde ivyavugishwe bisohore, ngo mbonye umugore afise izina ry'akabanga mu ruhanga, ngo Babuloni hahambaye, nyina w'abamaraya n'ibihumanya vyo mw'isi. Nguko uyu mugore ukuntu afitaniye isano n'uruvyaro rw'abita ngo baramupinga ari wa protestantisme nk'uko imigwi yabo iri, ariko vy'ukuri ari bagenzi we, ari abakozi biwe, ari abakobwa biwe, ari abana biwe, ndetse bamukura mu ngata mu gushikana ivyifuzo vy'iwiwe. Tubona no k'uyu murongo Paulo atanuma avuga mu vyakozwe n'intumwa 2:26 na 30, ngo nico gituma mbashingira intahe uyu munsi ncuna yuko amaraso ya bose atazonkwa, kuko ntacishije iruhande
mbabwira ivya Elohimu yagabiye vyose, mwirinde ubwanyu muzigame n'ubusho bwose mpwemu yera yabashizemwo, ngo mube abo kuzezwa kugira ngo muragire ishengero rya Elohimu iryo yaguze amaraso yayo, ngo ndazi yuko namara kuhava amabingira y'inka azobinjiramwo atababaye umukuku, ngo kandi muri mwebwe ubwanyu hazogwadukamwo abantu bavuga ibigoramye kugira ngo bakwegere abigishwa inyuma yabo. Pawulo uhezagiwe vy'ukuri, wari wabibonye waba igihe cacu aho Katolika yashinze imizi, Zion Temple yashinze imizi, Pentecote yashinze imizi, Sabato yashinze imizi, Fekabo yashinze imizi, Pentecote n'ubudumbudubu bwabo bwashinze imizi, Assemblies yashinze imizi, nk'uko amatikutiku yayo abaho. Sikindi uretse gucisha kubiri n'umuremyi, umuremyi ashinga Isabato ashinga Sunday canke icumweru mu Kirundi, umuntu atange iminsi mikuru yashinze, abatirinda mu buzima bwabo babwirize ubusho bahawe kuragira yuko ivyo vyari bitutu vyakuyeho, birahubwo bakwiye kwitondera za Noeli, bakitondera za Easter na za Halloween n'iyindi minsi mikuru yabo ubwabo bishingiye itavuye ku muremyi. Vy'ukuri wari wakibonye, kuko uko si ukubabara umukuku. Ubabara umukuku awuragira mu canya wahawe kuragirwamwo, awuragira mw'ijambo ry'Uhoraho, mu vyagize vy'Uhoraho, awuragira mu buhanuzi bw'Uhoraho, ngo umukuku utinde uranigwe uronka amahoro. Mugongo w'ingero bacu n'ibiyingiyingi, kuko bamaze kwakira ingurire, kandi ivyagize yuko ingurire ihuma amaso yabarahumye. Nico bituma ubona abantu abenshi Bibiliya naho bazigendana batazisoma, ugize umubwira ikintu ubanza kubaza pasiteri wanje, kana pasiteri we nawe ubwiwe n'injiji n'impumyi mu bandi, n'utazi icamene icatahu n'ico akwiye kuvuga. Mugabo kugira ngo gusa asugume umunsi acika irya 10 n'amashikana vy'uwo munsi, arondera uburongo bw'icanke butatu asoma muri Bibiliya, hanyuma heze abenshi birize, abandi bakomange amashi ku ntuza ku yandi, badidimigire hasi, abandi bakwitangiyeho vy'inzu ngo nguko kubana mpwemu yera, abandi basabe mu rushengero bavugishwa n'indimi. Turazi kuvugishwa mu ndimi karingabira mpwemu yera, mugari indimi zivugishwa ntabwo ari uburozi n'ubupfu bw'amadini y'uno munsi tubona mu mashengero. Uravye indimi zavugishwa ryo nizisome neza mu vyakozwe n'intumwa ikirane ca kabiri, urabona ko ari indimi burimi, apana ibintu cimaze ibintu utanibaza naho bivuye ngo ni indimi. Rero ndagomba niyaringe kano kantu kubera arakinyenze muri iki cigwa c'uno munsi. Benshi twarazimiye, abenshi twarahenzwe, abenshi twarayobejwe n'abamaze kuranduka kwizera, mugabo ivyifuzo vyabo ari inyungu n'amaronko atakindi. Ni naco kintu nyamukuru kubijanye n'izico z'ikinyoma, harimwo ubujanwe mw'ijuru, ihindurwa ry'isabato be n'ibindi. Umwami Mesiya yahagaze ko cane, kuko twavuze ko iki cigwa kigomba guhagarara kuri Matayo 24.
reka duhere Matayo 24 dusome twumve icyo hatubarira. Matayo 24 duhere ku murongo wa gatatu gushika ku wa gatanu. Reka dusome. Aravuga ngo yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa biwe baramwegera bihereranye, baramubaza bati tubwire ivyo bizobaho ryari, kandi ikimenyetso kizoba iki cy'ukuza kwawe n'icy'umuhero w'isi. Iki ni kibazo bamubajije, kandi kwera ikibazo c'inkoramutima. Ivyo gusambagura Yerusalemu bizoba ryari? Ni icahe ikimenyetso n'ukuboko kwawe n'umuhero w'isi bizoba ryari? Ndagomba twumve inyishu yabishuye n'ingenzi. Yesu arabishuye ati mwirinde. Ikintu ca mbere yababwiye ni ukwirinda. Mwirinde ntihagire uyibazimiza. Wari mukwiye kuba amagabo, mukarara irondo kubw'amagara yanyu bavandimwe. Tukarara irondo kubw'amagara yacu mu buryo bw'umpwemu, kubera wihenze ukizeza umwana w'umuntu ubugingo bwawe mu vy'ukwizera ubumenje. Kuko iyo adahagaze mu kuri nk'uko duhanurwa n'ivyanditswe, ubihomberamwo. Ngo kuko benshi bazoza mw'izina ryanje bati ni jewe Kristo, ngo kandi bazozimiza benshi. Icatumye ababwira ngo nibirinde nuko hazoza abantu benshi bigira ngo ni jewe Kristo, bazoza mw'izina ry'iwiwe. Ijambo izina gifite insiguro nyinshi. Shemu niko kiba giheburayo. Shemu izina kini insiguro nyinshi. Gishobora gusigura reputation, gisigura vyinshi. None ngo bazoza mw'izina ryiwe, bazoza mw'ijambo ryiwe, bazoza bitwaje Bibiliya, bazoza bitwaje ibi vyanditswe, mugabo intumbero ari ukuzimiza abantu. Ngo kuko benshi bazoza mw'izina ryanje batije Kristo, kandi bazozimiza benshi. Urondera antikristo nk'uko twamaze kumusoma haruguru mu gitabo mu gwete gwandikiwe abitesalonike ba kabiri, ikibazo cyaho ca kabiri ku murongo wa 5 kubandanya, ahavuga ivy'ibanga ry'umugararizo. Iri banga ry'umugararizo ntironda mu Bayisilamu, iri banga ry'umugararizo ntirondererwa mu baroga ahibambewe, ntirondererwa mu babuda ahibambewe, ntirondererwa mu bamonke ahibambewe, ntirondererwa mu bindi vyose, ariko urondere mu citwa ngo ni Christianisme, ubu Kristo. Ndasubiyemwo, iri banga ry'umugararizo, iki gikorwa cyo kuyobya abantu ntugihigire ahandi, mugabo kironde mu mashengero yitwa karabakizwa abakristo, ngo abavuga ko bakurikira Yesu, urondere ngaho. Nk'uko isoko yaryo ikomoka mu 345 imbere y'uwitwa umwami w'abami Constantino, ariwe yatanguje ico bita muvuma Christianisme. Kuko mu Buyuda nta Christianisme yabayeho. Iki ni gikorwa ca Yesu, gikorwa c'abaroma, ngo bikunde bazimiza ubwoko bw'abera. Iyo Christianisme ntiyabaye ngaho yonyene,
harageze igihe mu 1500 iravyara ivyara abakobwa bayihanyutseko aribo madini yitwa ngo n'ayabahakanyi protestantisme, nk'uko ubuzina bwayo bugenda buri. Urabona za Zion Temple ihagarariwe bita Gitwaza, urabona za ntuze za Pentecote zihagarariwe n'amazina yabo nk'uko ari, urabona za ntuze za Seventh Adventist Days zihagarariwe n'abandi na ba Mirere bene mu ruzikazi bita Ellen G. White. Urabona ubudumbi madini nabo hagarariye mugabo bwose buhurikiye hamwe muco bita Christianisme, muvuma Christianisme. Nibyo bintu Mesiya kubwira ngo no bazoza bakubwira ngo nije Kristo ngo ariko intumbero yabo ari ukuzimiza abantu. Ibi navyo na Paulo yabiguhanuye arakubwira ngo we mugabo wirinde, iyo umuntu yanse ivy'ukuri twamaze kwerekana ko ivy'ukuri bisigura ivyagezwe vy'uhoraho hisonzwe Zaburi y'190 y'119 umurongo w'150 ngira ngo ntihenze na kabiri, ariko ndazi kare muri ako karere aya madini y'abakizwa nimba muhava mugira ngo yashiye mimwe ndimo ndasevya abantu haraze hagire herekanwe umuntu muri ayo madini muri Bibiliya nzima adufasha turangire uwahinduye isabato akayishaka ku cyumweru ninde, cyane cyumweru ko cubahwa cyashinzwe nande, kubera icubahwa turazi ko igihano c'umuntu ahumanye isabato hise kuvayo 31 uhereye ku 11 no kubandanya ukagenda no muri Yesaya 6:5-8 turazi ko ari kurandurwa mu bwoko bw'abera. Umuntu yakuyeho isabato akayishingura ku munsi wayo Bibiliya yashinze igashigwa ku wa mbere w'iminsi ndwi, turazi ko ari Katolika. Nihaboneka umuntu azana icyagezwe c'ivyo muri Bibiliya cavuye mu kanwa k'Uhoraho, jewe azobafashe cyane gose. Ariko nimba atagihari bikaba ari ibikorwa byavuye mwana w'umuntu, abantu bakabigiramwo abayobozi b'ubudumbidumbi n'ubugoro bwo mu isoko n'ubunyabwo bwo mu misozi ngo n'amashengero, bakaba bazi ukuri maze bakakugiramwo ndetse bakanagukondoreramwo n'intama zabo. Rya jambo Paulo atubwira mu vyakoze mu 20 uhereye ku 25 kubandanya ngo ndazi ninamara kuhava ko muri mwe hazokwaduka amabingira atabaye mukuku. Ngayo ngigiye jambo rasohoye kandi ryarasohoye koko, kuko amabingira ariho abo bayobozi buno musi dufise mwe amadini atandukanye cyane muri Afrika no mu bundi burere no mu zindi mfuka zino z'isi. Ayo madini bahagarariye ukuri barakuzi mugabo bafundikiramo ikinyoma kugira ngo bikunde bazimize abantu. Ngibi rero byo Mesiya yavuga ati mwirinde ntihagire bazimiza. Ako n'akantu gato isabato gusa utarashira ko iminsi mikuru y'Uhoraho yakuweho, utarashiraho ivyagezwe by'umujyi n'isi, utarashiraho imigigwa yose yashinzwe mu mujyi n'isi
iyo abantu bahumanye biyita ngo ni imigenzo y'abakera. Ibyo urumva ku muntu ashaka kumenya, ashaka gutahura, akunda amagara yiwe n'ubugingo bwiwe, agakunda uwamuhaye guhema no kugoroka, yotinda akagira agasoni, akagira n'akoba, akitonda kuko ngo uwihaye ikibi ntikizomukiza. Matayo 24:33 haravuga ngo ariko uwo munsi canke iyo saha ntawe ubizi, ngo niyo boba abamarayika bo mw'ijuru, ngo canke umwana wa Elohimu atari data gusa. Ivyo kuza kwiwe ntibizwi n'umuntu n'umwe, ngo n'abamarayika navyo bazi. Mugabe ic'ingenzi mwirinde, ic'ingenzi mufate ivyanditswe nka nkama, musuzume abahagaze imbere, musuzume abatware banyu n'abayobozi, murabe ko atari amabingira y'inkazi yihishe mu buyobozi, mugarabo kubazimiza gusa. Ivyo nk'uko vyavuze yo kuza kwiwe no guhona kwa Yerusalemu n'umuhero w'isi bizobaho uko n'ukuri, ariko isaha n'umunsi ngo ntibizwi. Ngo kandi uko vyari biri mu minsi ya Nowa, ngo niko bizoba no mu kuza k'umwana w'umuntu. Iki ni kindi kintu cy'ingenzi acinze, uko vyari biri mu gihe ca Nowa canke mu minsi ya Nowa, ngo niko bizoba no mu kuza k'umwana w'umuntu. 3:8 ngo kuko ariko bari bameze mu minsi umwuzure utari bwatere, bararya, baranywa, bararongora, barashingira, bageza kuri wa munsi Nowa yinjiye muri bwa bwato. Ntibagira ico bamenya kugeza aho umwuzure waziye ubatwara bose, ngo niho kuza k'umwana w'umuntu kuzomera. Aha rero bavandimwe, ndagomba tugende gahoro. Ego hari ijambo ngomba ko hano muraba muce kwa karongo abasoma mwitwararike. Aravuze ngo kandi uko vyari biri mu minsi ya Nowa. Nowa ni umwigisha w'ivyo kugororoka yabayeho mu gihe kigambaraye nk'ico tubayemwo uno munsi, aho abantu ubona ko abanyabwenge bahambaye bakomeye, intahinyuzwa n'abadakurwa kw'ijambo, abantu batashobora kugondozwa ngo bemere ico babwiwe, ngo bararya, barabira, barashingiza, baranywa, eka nta cari kibuze, ibintu vyaramarame, ngo gushika igihe Nowa yinjiriye mu bwato, ngo maze umwuzure uraza urabatwara. Iri jambo umwuzure uraza urabatwara ryo mu murongo wa 39 bivuga ngo ntibagira ico bamenya kugeza aho umwuzure waziye ubatwara bose, ngo ni ukuza k'umwana w'umuntu kuzomera. Nimba atari ubugwayi bwo mu mutwe, nta muntu yatwawe n'umwuzure mu gihe ca Nowa yo bararokotse. Ndasubiyemwo, nimba atari uburozi abantu barozwe, nta muntu yatwawe n'umwuzure mu gihe ca Nowa yoba yarokotse ngo atwagwe mw'ijuru canke atwagwe ahandi. Mugabo no munsi turabwirwa ko abantu bazotwagwa mw'ijuru. Kumure uwotwawe mw'ijuru yobaye Nowa, kuko Nowa yari umugororotsi, abandi bari abanyabyaha. Mugabo tubona ko Nowa yakirijwe ngaha mw'ino si, ndetse akanakirizwa n'ivyo vyago vyari biteye isi ari umwuzure. Ntiyatwawe ahandi, kandi turazi icanditse kiravuga ngo ivyabayeho n'ivyo bizobaho nta gishasha munsi y'ijuru. Nimba n'abatakwe ngaha mw'ino si ngatwagwa mw'ijuru, n'abo muri iki gihe
nk'uko Mesiya bivuze ngo nabo nyene bazokezwa mw'inotsi. Iki ni ukugomba kwerekana yuko ataho muzoja abiringira yuko ishengero rizotwagwa, kuko Nowa ntiyatwawe. Hano Mesiya yakubwiye uwo mwita ngo Yesu ngo nk'uko vyari biri mu minsi ya Nowa niko bizoba no mu kuza k'Umwana w'umuntu. Nimuzotwagwa ntaho muzoja. Uwamaze kurya no kwakira inyigisho agenda yicire kuko ni kinyoma. Sinzi gituma ijambo to take away, gutwagwa, gisigura kuranduka, gisigura gupfa. Abatwawe n'umwuzure barapfuye bagenzi. Nta mugorotsi mu gihe ca Mesiya cukuza kwiwe azovanwa ngaha ngatwagwe, ahungishwe ivyago, ariko azorokokera n'ibi vyago nyene. Bakubwiye ngo uko vyagenze mu gihe ca Nowa ngo niko bizogenda no mu kuza k'Umwana w'umuntu. Ikintu c'ingenzi ngomba ko muzibura amatwi yanyu mukumva, naho yone koko mwahenzwe mugashuburindi, yuko utwawe n'umwuzure mu gihe ca Nowa atakize mugari warandutse. Tuzi ko wakize yakiriye mu bwato, ni nako n'ijambo rivuga. Abasohotse mu bwato bari abantu 8. Umwuzure umaze kuva ngaha kuri ino si gusa Nowa n'abahungu be 3 n'umugore wiwe n'abakazana be 3. Abandi bose bararandutse bavandimwe. Hano harabandanya ariryo jambo ryahenze abantu bazimiriyemwo ibihe vyinshi, ariryo giri 40. Ng'ico gihe abagabo 2 bazoba mu murima, umwe azojanwa uwundi arekwe. Kubw'inyigisho z'amadini n'amashengero nk'uko twavuze ngo ni igikwa c'umugwanizi, uyu ngo azojanwa azotwawe mw'ijuru. Mugabe icanditse kubwiye ko wazotwagwa azoruhereye, azoyarandukiye mu mugararizo wiwe. Ngo abagore 2 bazoba ariko barasera hamwe ku rusyo, umwe azojanwa uwundi arekwe. Mwibuke ko nababwiye ngo umwuzure uraza urabatwara, abatwawe n'umwuzure n'abapfuye. Ngaha uyu mugore canke umugabo azotwagwa, abasaza barokotse batwawe mw'ijuru, umugabo naza barandukiye mu mugararizo wabo. Wibuke ko Mesiya yavuze ngo uzoshitsa kw'iherezo yihangana niwe azokira, ntabwo ari uzotwagwa iherezo itarahera. Iki ni cerekana yuko twagiriwe nabi, twahenzwe, twinjiwemwo n'amabindira y'inkazi, twinjiwemwo n'imisuma n'abambuzi, aba bigira ngo n'abayobozi b'amadini. Iyo bakagera kuko intumbero yabo ari ukuzimiza no kuranda ubwoko bw'abera, ikintu nk'iki ukakibahenderako ngo bazotwagwa mw'ijuru bahundishwe ivyago. Mugabe ijambo rikubariye ngo uzoguma aha kw'isi niwe azofise amahoro, ariko uzoba atwawe azoba arandukiye mu mugararizo wiwe. Ndasomye uyu murongo ngo ico gihe abagabo 2 bazoba bari mu murima, umwe azojanwa uwundi arekwe. Ubutwawe n'uzopfuye. Abagore 2 bazoba bariko barasera hamwe ku rusyo, umwe azojanwa uwundi arekwe. Utwawe azoba arandutse, mugabo abazo basigaye bazoba bagororotse.
abo nibo bazoba baronse amahoro imbere y'Uhoraho, kuko na Nowa yarokokeye muko n'ico gihano Uhoraho yahaye abico gihe ciwiwe. No muri iki gihe rero cacu canke bazogirwa amahirwe bakazabaho ico gihe, bakazobona ibi nk'uko ubuhanuzi buri, ntawe uzokurwa ngaha ngo atwagwe. Mugabo vy'ukuri aba bazoba batwawe bazoba ari abapfuye barandikiye mu mugarezo wabo, bahowe ugucira kw'iteka kuvuye ku ijuru n'isi abanyakibi n'ivyaha vyo bakoze ngaha kw'ino si. Nkaba rero nagomba kubahanura abavandimwe nongera nshimangira amajambo ya Mesiya, mwirinde abaza mw'izina ryiwe, abatoraza Bibiliya, abiyambika amakositime, abigira abapasitori, ngabo barigisha ivyo mu ijuru n'isi, mugabo bazimiza ubusho bw'Uhoraho. Mwirinde musome ivyanditswe, mutahure abavandimwe, ntimugahendwe ikintu gito nka bene iki, gutwarwa ngo uzotwara mw'ijuru, mugabo mwe kuwutwaza warandutse. Iyi Bibiliya bita Sefa ni Bibiliya irimwo Bibiliya mufise mu ntoke zanyu, ikongerwako n'ibitabo bita ngo ni apocrypha. Apocrypha ni ibitabo vyahoze muri Bibiliya uhereye mu 1611 no gusubira inyuma, mugabo vyakuwemwo n'abafise umugambi wabo mubisha ngo bikunde baronka akaryo nk'aka kwigisha ino nyigisho y'ikinyoma bita ngo nukunyakugwa, bakabesha abantu yuko ngo abantu bazotwarwa mw'ijuru bagahungishwa ivyago, mugabo mu gihe yerekana yuko abazoba batwawe azoba arabapfuye barandukiye mu mugarezo wabo kubw'igihano bahawe n'Uhoraho. Iki gitabo rero kirafise, kuko turafise Ezra hariya, hano hariho uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu n'uwa kane. Uyu Ezra wa kane ariyo bita ngo ni second Esdras. Muri iki gitabo igihone ciwe ca 13 duhereye ku murongo wa 15 niho tugomba guhava dusoma ngo turabe ico yeretswe kuri ibi bintu tumaze gusoma muri Matayo 24 duhereye ku murongo wa gatatu, nk'uko twagiye tuvyerekana twumve ico vyavuzwe, kuko nabariye nti ababikuyemwo bagombye kunyegeza inkuru ngo muzoce mwemera ko kiza kugumamwo abantu bakabona ivyanditswemwo, ntibokwemeye iki kinyoma Zion Temple yigishije, iki kinyoma Pentecost yigishije, iki kinyoma Sabato yigishije, iki kinyoma Assemblies yigishije, iki kinyoma aya madini nk'uko amoko yayo ari yigishije, za Mormoni n'ibindi nk'uko muyazi. Hano baravuga ngo show me now yet the interpretation of this dream, ngo munyereke canke muntahuze insiguro y'iyi ndoto, kuko Ezra yarimwo ararota. For as I conceive in my understanding, woe unto them that shall be left in those days, and much more woe unto them that are not left behind. Ngo nuko ndavyumva mu gutahura kwanje, ngo baravumwe abantu baza basigaye bariho ico gihe, ngo ariko ngo bizoba birenze ivumwa, ngo bazoba bavumwe birenze abazoba batwawe muri iyo minsi ya nyuma. 17 ngo for they that were not left were in heaviness, aba batasigaye canke batwawe ngo bazoba bari mu mubabaro uhambaye cyane, uburemere bw'umutima ari umubabaro.
Now understand I the things that are laid up in later days. Noneho tahura ibintu bishizweho byo mu gihe ca nyuma, which shall happen unto them, bizobaho kuraba, and to those that are left behind, no kurabo bazoba basigayeho. Murongo wa 19 ngo therefore they come into great peril and many necessities, like as death dreams declare, ngo kubw'ivyo ngo bazari mu vyago bihambaye no mu kwipfuza kubikenewe kwa cane nk'uko izo ndoto zivyerekana. Yet it is easier for him that is in danger to come into these things than to pass away as a crowd of world and not to see things that happen in last days. Ati ni coroshe kuba uri mu vyago muri ivyo bizoba gusumba kumera nk'intuza nk'umwotsi uhitanye n'intuzenya n'izuba canke ngo than to pass away as a crowd out of the world, ngo gusumba gutwagwa nk'igicu ukugwa mw'isi kugira ngo ntubone ibizarumburwa ico gihe. Muri mvugo ati bizo ari bibereye ari vyiza kuzoba n'ivyo vyakubabisha amaso yawe gusumba kumera nk'uyotse kujya kumuyaga ugira iki kujya kw'amazi ayoka. Ivyo cyose bishiza kukwereka yuko atazobara bariho mugazo barabarandutse. And he answered unto me, aranyishura, and said, aravuga, the interpretation of the vision shall I show you. Insiguro y'indoto ngenda ikwereke, and I will open unto you the things that you have required. Ngira nzokugure ivyo wagize iki, ivyo wasabye, ndaguhe gutahura ivyo wenda kumenya. Whereas you have spoken of them that are left behind, aho wavuze kuvyo wabonye basigaye inyuma, hano bakubwiye ngo babiri bazaba barimo barasubira hamwe no twagunda sigare, ngo kuvyo usigaye rero, this is the interpretation, iyi niyo nsiguro. 23 he that shall endure the peril in that time has kept himself. They shall be fall into danger, as such have work and faith toward El Shaddai. Urabona ngaha ngo uyu muntu azokwihangana ivyo vyago, ngo nuzoba afise ibishinga ntahe birangwa n'ivyagezwe n'ivyo bikorwa, ngo be n'ukwizera umuremyi w'ijuru n'isi. Iki ni ikintu c'ingenzi. Mesiya niko yavuze ngo uzokwihangana agashitsa kw'iherezo niwe azokira. No ngaha barakivuze, he that shall endure the peril in that time has kept himself. Ngo uzokwihangana gushika kw'iherezo muri ico gihe ngo azoba yizigamije. They that have fallen into danger are such as have work and the faith toward El Shaddai. Ngo abo bazoba ari mw'ivyo vyago n'abazoba babonekamwo ibikorwa bigororotse be n'ukwizera umuremyi w'ijuru n'isi. 24 Know this therefore, tahura kandi umenye ibi, that they which be left behind are more blessed than that be dead. Atabaza basigaye inyuma cyangwa bazosigaraho nk'uko abengaho ngo babiri bazoba barimo barasikera hamwe, umwe twagunda sigare, hanyuma ngo abagabo babiri bazoba bari mu murima, umwe twagunda sigare. Hano bakubwiye ngo
abazoba basigaye ngaho ku isi ari bazima bazoba bari n'amahirwe, bari n'umuhezagiro, barahezagiwe gusumba abazoba bapfuye. Wibuke Nowa yakubwiye muki ngo ukuza k'umwana w'umuntu kuzomera nk'uko vyari mu minsi ya Nowa. Ngo barakora ivyo bakora vyose, bararya, baranywa, bararongora, bararongoza, ngo gushika yinjiye muri bwa bwato, ngo maze umwuzure uraza urabatwara. Turazi neza yuko abatwawe n'umwuzure arabapfuye. Insiguro ya Yesu nawe yerekanye ngo bazosigara ku isi ico gihe ngo bazora arabanyamugisha n'abahezagiwe gusumba bazabapfuye. 2:5 ngo this is the meaning of the vision. Iyi niyo nsiguro y'ivyo weretswe. Whereas you saw a man coming up from the midst of the sea, wabonye umuntu azavuye hagati mu mazi, the same is he who Elion has kept a great season. Uyo niwe Elion yaziganije mu gihe gihambaye, which by his own self kubw'uwo shall deliver his creature, niwe azorokora abantu biwe, and he shall order them, niwe azobatunganya that are left behind, azoshira ku murongo abazoba basigayeho. Urumva ko azoba bapfuye batavutswe, mugabo ngo azoshira ku murongo abazoba basigayeho. Nivugo niwe azokwegeranya abazoba basigaye ngaho. Uwo nawe ni Mesiya nk'uko ubuhanuzi buravyerekana. 2:7 and whereas you saw, aho wabonye that out of his mouth there come a burst of wind, aho wabonye ngo mu kanwa kiwe haza intuzenya ugwamo rw'umuyaga, and the fire n'umucana storm n'intuzenya no gukankama, and that he have had no sword, atarafise umupanga, no an instrument of war, cakigwanisho c'intuza c'intambara, but that has a lashing in him destroyed the whole multitude that come to subdue him. Ngo ariko ngo yaranduye, ngo bari baje kumugwanya. This is the interpretation. Iyi niyo nsiguro. Muri make Ezra yerekana kandi agashinga intahe yuko abazoba basigayeho ari abanyamugisha n'abanyamahoro gusumba abazoba batwawe. Abazoba batwawe rero muri make n'abazoba bagize iki, bapfuye. Muri make ngaha Matayo 24 umurongo wa 40 gushika ku 41, abatwawe saza bagiye mu ijuru nkuko mu bwigwa cyangwa nkuko mu vyigishwa nabo bambuzi n'izo mbwa n'abasuma, ariko n'abazaba barandutse n'abazaba bapfuye. Niba ugoroka, niba wubahoraho n'umwubahe, kuko ivyo nyene bigezo kubera impuzenya impamba yawe agakiza kawe. Ijambo ryavuze neza yuko ngo abazosigaraho cyangwa abazosigazwa inyuma ngo nabazoba bari baboneka ko ibikorwa vyiza be n'ukwizera ubuhoraho. Niko vyanditse no mu gitabo c'ivyahishuwe Yohana 14 uriya murongo wa 14 avuga ngo aha ni ukwihangana kw'abera guserukira ngo bitondere ivyagezwe na Elohim. Handitse ngo Imana ngo be n'ukwizera Mesiya, handitse ngo Yesu. Niko biri. Inshuti bavandimwe, iki ni ikintu cyumvikana. Loti yakuwe mu isi igihe Isodomu n'Igomora hatongorwa. Nowa ntiyatwawe mu ijuru ariko yakije mu mwuzure. Ezra nawe tubwiye ko tuzokize mu mwuzure ariwo kuranduka kw'abagarayiji n'abanyabyaha. Mesiya nawe avuga neza yuko ngo bazotwagwa nk'uko batwawe n'umwuzure, ngo umwe azosigara undi atwagwe, mugabo tuzi ko utwawe ari upfuye. Haleluya.
ariko usigaye n'abanyamugisha, kandi koko na Mesiya yavuze neza ngo abone bazokizwa. Hano naho muri Ezra 4 ngo n'abanyamugisha. Ego, reka tubandanye dushingira intahe aya majambo nyene no mu gitabo ca Zaburi. Zaburi yo murayifise, reka duhasome. Zaburi ya 91 duhereye ku murongo waho wa mbere, haravuga gutya ngo: uba mu bwigoreko bw'isumba vyose azokwama ari mu gitutu c'ishobora vyose. Haleluya. Uba mu bwigoreko bw'isumba vyose azokwama ari mu gitutu c'ishobora vyose. Nubwo uyu azofise ubuhungiro, azofise protection, azoba ari mu maboko y'Uhoraho. Mugabo rero kugira ngo ube mu bwigoreko bwiwe, niki usabwa? Nuko uba ufise imigendanire myiza nawe, ariko kwizera no kuyoboka buri kimwe cyose yakugeze gukora. Ntumunyangeso mbi ngo ube ikigata, ube nk'abandi bamaze gutakaza isoni zabo ku maso, bakivugira yuko ukwiye kw'ibihe byose kwakuweho ari ibyo vyiwe, ibyo kuri vyiwe vyakuweho, bibereye bibereye mu buntu. Ngo ndabwira Uhoraho ndi urubuhungiro bwanje, n'igihome kinkingira, Imana yanje nizigira. Iyi ntahe yo kuvuga ubwira Uhoraho ko ari ubuhungiro bwawe n'igihome kigukingira, nuyiterwa n'ikindi, uyiterwa n'ijwi rya mpwemu yera ribwira nka mpwemu wawe yuko uri umwana wa nyen'ijuru n'isi. Ntibikunda ko ubera umwana uri umunyakibi, uri umugaraji, uri umunyavyaha. Nico gituma Nowa yashoboye gukira wenyene, abandi bakaranduka. Nico gituma Loti yashoboye gukira wenyene, abandi bakaranduka. Nico gituma tubona ubuhanuzi bwa Ezekiyeli bushikanwa, aho abaritswa n'ibikorwa muri Yerusalemu bashizeho ikidodo cyo kubarokora, abandi bose bakaranduka. Haleluya. Ibi rero bishoboka iyo ufise vya bikorwa ukajyana kwa kwizera. Mugabo ya system y'umugwanizi aribwo bukristo canke wa muhora wo kuzimiza abantu, nibwo Kristo bw'uno munsi waramaze kuziba amaso ya benshi n'amatwi ya benshi, yazibintu ntashoboye kumva. Paulo nawe ati nimba ubutumwa bwiza bwa Mesiya butwikirirwa abahona, abo Imana y'iki gihe yahuvye imitima ngo ntibakirwe n'imico myiza ubutumwa bwiza bwa Kristo, abo nabo tubasanga barongorwa n'umuyoboro w'ubukristo bw'uno munsi. Umurongo wa 3 bavuga ngo kuko ariyo izogukiza umutego w'umutezi, ngo nikiza gihonya. Ibi byose uzobikizwa ari uko ufise imigenderanire myiza nawe, umwumvira kandi umwubaha. Nico gituma wabonye ngo abaza basigaye n'abanyamugisha, kuko ngo baboneka ko ibikorwa vyiza ni ukwizera Uhoraho. Ngizokubundikira mu moya yayo, ngo kandi uzohungira munsi y'ivyubi vyayo, ukuri kwayo n'inkinzo n'icuma cyo kwikingiriza. Urabona, uzobundikirwa, uzoragirwa imbeho,
uzohungira munsi y'ububasha bwayo. None vuga uzoba protege, uzogira ubuhungiro. Iki naco ngo ukuri kwayo n'inkinzo ngo ni icuma cyo kwikingiriza. Notice hano bavuze ijambo ngo ukuri. Raba bavuze ijambo ngo ukuri. Ukuri kwayo n'inkinzo. Hari abatazi uko ico bisigura, ariko reka turabe uko ico bisigura. Kuko ngo ukuri ari inkinzo, kukaba n'icuma gikingiri cyo kwikingiriza. Tunagase muri Zaburi y'ijana 19 uriya murongo w'ijana w'ijana 42 uratubwira ngo ukugoroka kwawe n'ukugoroka kuye bidashira ivyageze vyawe n'ukuri. Hari abatubwiye ngo ukuri kwayo ni inkinzo, ni icuma cyo kwikingiriza. Ukuri bisigura ivyagezwe. Ijana 51 Zaburi ya 19 umurongo w'ijana 51 uravuga ngo wowe uhoraho uri hafi, amabwirizwa yawe yose n'ay'ukuri. Ivyagezwe amabwirizwa ngo ni ivy'ukuri. Ukuri kwayo ni icuma cyo kwikingiriza kandi ni inkinzo. Ivyagezwe amategeko yayo. Umurongo w'ijana 60 w'igice nyene haravuga ngo ijambo ryawe ryose ripoperanijwe mu kuri, imanza zawe zigorotse zibitsagera z'amahoro bidashira. Nta jambo nta vyagezwe. Ubonye ijambo ubonye ivyagezwe, ubonye ivyagezwe ubonye kandi ijambo. Ijambo ryiwe ripoperanijwe mu kuri, vyose ni ikintu kuri. Niwumva bakubwiye muri Zaburi ya 91 bavuga bati ngo ukuri kwayo n'inkinzo ni icuma cyo kwikingiriza, bigombye kuvuga yuko ivyagezwe vyayo ari vy'umuntu azemwo uburaro n'uburamuko. Nivyo bizotuma ubana imigendanire myiza nayo, nivyo bizotuma gukingira mu gihe c'ivyago, nivyo bizotuma usigazwa ku isi mu gihe abandi barandutse. Nimba mwokumva nimwumve. Turabandanya n'umurongo wa 5 ngo ntuzotinyishwa n'igiteye ubwoba mw'ijoro. Ni waba uwubaha ivyageze vyiwe, ni waba umwumvira kandi umwizera, ntabwo uzokwigera ugira naho uba mw'ijoro. Iyo canke n'umwambi urashwe ku murango, nizo zandiyukiye wo n'ibindi, niyo myambi uno munsi ibi bigwanje vya gisirikare. Ngo canke nikiza kigendagendera mu myiza, akaronka ivya coronavirus n'ibindi, iyo vyose ni ciza. Ngo canke n'agatikizo kayogeza mu mashoka, naho yoba na jenoside ugomvye kubaho ariko guhona no kurandura. No muri ico gihe nyene cukuza k'umwana w'umuntu nk'uko vyaba mu gihe ca Nowa, iyo uri mu vyagezwe vyayo, iyo mwizera, iyo muyoboka, ivyo ntibigutera ubwoba kuko ukirizwa muri vyo nyene. Uhoraho n'umunyakuri kandi aragororotse. Ngo abantu 1000 bazohindukirana iruhande yawe. Kwa babandi bavuga ngo bazotwarwa mu kintu bazona ivyago, bakubwiye ko iruhande yawe hazogwa abandi 1000 urabisha amaso. Ngo n'ibihumbi 10 iburyo bwawe, mu buryo bwawe hazogwa ibihumbi 10 by'abantu. Uzobirabisha amaso yawe gusa, wewe wagizoraho guhungiro bwawe, wewe wayobotse, wewe wamwumviye, wewe wagenda mu vyagize vyiwe, wewe wagize ukuri kwayo inkinzo,
n'icuma kiwukingira uzokwitegereza ivyo vyose birabisha amaso yawe, uzobirabisha amaso yawe ubone ingero y'abanyakibi, ubone ingero y'abanyakibi. Abanyakibi bagomba kurandurwa urabisha amaso yawe. Niko na Mose yavuze ngo uzokwihangana gushira kw'iherezo uwo ni wazokira. Umurongo w'icenda ngo wagize uhoraho ubuhungiro bwawe, isumba vyose wayigize uburuhukiro, nta kibi kizogira ico kikugira, kandi nta cago kizokwegera ihema ryawe. Iri niryo sezerano ku bamwumvira n'abamuyoboka, ntaco uzoba. Nico gituma uguhana kwiwe, judgment yiwe, hukumu yake, jijemani wiwe izosukwa, uburake bwe buzosukwa ku banyakibi, ariko ukazobirabisha amaso, bakazohindikirana imbere yawe, iburyo bwa 10,000, ibubafu bwa 1,000, wewe usigare udora. Nico gituma bavuze ngo abazogwa muri ivyo vyago bagasigara ari bazima ngo nabazoba ari abanyamugisha, kuko babonekamwo ibikorwa vyiza vy'ingeso nziza n'ukwizera Elishadayi. Ngira ngo ibintu nivyo kumvikana gusumba aha, kuko biboneka nka kurya kw'izuru biboneka ku mubiri. Ico kuja mw'ijuru ngo bahungishwe ivyago cirabirabura ni inyigisho y'ikinyoma twahenzwe n'amadini, sico. Mugabo mw'ino si tuzokirizwa mu vyago bizogwa ku banyakibi n'abanyavyaha, nk'uko ijambo rivyerekana. Reka turabe ivyakozwe n'intumwa 14, turabe ico hatubwira. Umurongo w'22 haravuga ano majambo akurikira ati, baremeshe imitima y'abigishwa babahanura ngo bagume mu kwizera. Ijambo kwizera gisigura gukunda, kuyoboka, kubaha, kugiramwo. Mu gihe abandi zambwebwe na yamabingira atabaho umukuku, ababwira ukwizera nka emotion, ata produit tangible gifise na gatonya. Ngo kandi ko dukwiye guca mu marushwa menshi mu kwinjira mu bwami bw'Imana, mu kuryango twinjiye mu bwo bwami, nkuko twabwiye ngo abasigaye nyuma bazoza gushika ku murongo binjiye mu bwo bwami. No kuvuga ngo bagomba guca amarushwa menshi. Aha nta kuyakwepa ivyo kwibwira ngo uzoja mw'ijuru, ngo uzohunga ivyago. Teshwa ute, ico ni kinyoma yahenzwe n'abanyamadini na zambwebwe n'abasuma be n'abambuzi. Kino rero bavandimwe ca nyuma norangiriza ko niki ni impanuro dusanga mu Musiguzi 12 ngo vyose vyarumviswe, indunduro yavyo niyi, wubahe Imana hamwe ko vyanditse, witondeye vyagezwe nayo, ngo kuko ivyo bibereye gose umuntu wese, kuko Imana izoshikira cyose mu rubanza, ubona ikintu cyose gihishijwe ari kibi ari ciza. Uyu munsi bukuza kwiwe abanyamahigwe nabazosigara gusumba bazobaranduke mu mugarazo, kuko bobo ntavyo kugira amahoro kwabo kuriho uretse kuzozugwa bacirwa urubanza rwo kuranduka ibihe byose. Nkabara nabingingira ngo mwumve impanuro ya Salomo kugira ngo kumbure mwitandukanye n'izo mbwebwe z'amadini, ariko muyoboke ijambo ry'Imana n'isi, mwisomere ivyanditswe, mutahura ibibereye ibisabwa ko mukwiye gukora no kugiramwo,
mureke inyuma c'abahenda kuko nta bazobashitsa uretse kubarandura. Shalom. Ngushimire cyane muvandimwe Yashiya ku nyigisho udushikirije. Namwe bakunze murushirizaho kutwumviriza umunsi ku wundi, na cyane muri iki gice cya kabiri kitubwira aho ijuru riherereye. Tubashimire kuba mwabanye nacu mu ntango z'iki kiganiro, kandi tubashimire ko mufyonda subscribe cyangwa sabone, kandi ko murushirizaho gusangiza abandi iki kiganiro. Naho mu gice kigira gatatu aho tuzoheraheza inyigisho y'ijuru aho riherereye. Murakoze, naho utaha mugubwe neza mwese aho muherereye mu byanyu no mu banyu.